ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Mu Burundi abakora akazi ko guhererekanya amafaranga bakoresheje telefone mu buhanga bwa Lumikash baravuga ko bagiye guhagarika akazi. Niryo tegeko hariho uduce tumwe twashoboye gusoma tubona ko hari itegeko rivuga ko umwaja mu gihe agize ikibazo c'amafaranga bakamwiba ivyo atashobora kugenda kubivuga muri limitere azokwimenya. Uwo numwe mu bakoresha ubuhanga bw'ikigo Lumitel cyasohoye amategeko atavugwaho rumwe. Banki nkuru y'igihugu y'u Burundi yo iti umuturage ntaho utarizwe. Mu burengerazuba bw'u Rwanda Kamembe abaturage barasabwa kwerekana icyangombwa cyo kwikingiza COVID-19 ngo bemererwe kurema amasoko ku mugabane wa Afrika. Ingabo z'abanyatigreya zashushubikanye za leta ya Ethiopia mu mujyi wa Desi, naho mu mahanga i Roma mu Butaliyani hatangiye inama y'ibihugu 20 bikize kurusha ibindi ku isi. Aya makuru n'ayandi ni mukanya. Duhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Ingabo z'abanyatigreya zigometse ku butegetsi buriho muri Ethiopia zatangaje ko zafashe umujyi ukomeye wa Desi mu karere ka Amhara. Zatangaje ko abarerwa mu bihumbi bahunze imirwano ikaze yahabereye. Avugira ahantu hataramenyekana kuri telefoni ya satellite, muvugizi w'ingabo za TPLF zirwanya leta ya Ethiopia Getachew Reda yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ko bashushubikanye ingabo za leta bazirukanye mu mujyi wa Reda berekeza mu mujyi wa Kombolcha. Yavuze ko bafashe imbohe nyinshi mu ngabo za leta ya Ethiopia. Legese Tulu uvugira leta ya Ethiopia ntiyabonetse ngo agire icyo avuga ku bitangazwa n'ingabo za TPLF. Gusa umwe mu bakuru b'ibigo by'amashuri aho mu mujyi wa Desi yatangaje ko yabonye ingabo za leta kuri wa gatandatu mu gitondo zihunga zerekeza mu mujyi wa Kombolcha. Avuga ko kuva ku wa gatanu nta mashanyarazi ari muri uwo mujyi. Muri Sudan abaturage bigabije imihanda mu myigaragambyo yo gusaba isubizwaho ry'ubutegetsi bwa gisivili. Amatsinda y'abaturage mu nsisiro batuyemo n'impirimbanyi zateguye imyigaragambyo rukokoma bayita Genda. Imvugo ibwira ubutegetsi bwa gisirikare kugenda bukarekera abasivili ubutegetsi. Volker Perthes ntumwe idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ejo yatangaje ko akomeje kuganira n'impande zombi mu rwego rwo gushaka uburyo bwa politiki ikibazo cyakemurwa hakurikijwe inyandiko y'itegeko nshinga. Leta zunze ubumwe za Amerika yo yasabye abategetsi b'igisirikare kudakoresha igitugu no kudahutaza mu buryo ubwo aribwo bwose abari mu myigaragambyo. Abantu 9 bamaze kwicirwa muri imyigaragambyo, inzego z'umutekano zibarashe mu gihe abagera ku 170 bayikomerekeyemo nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe ry'abaganga muri Sudan. I Roma mu Butaliyani hatangiye inama y'iminsi 2 ihuza ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi bita G20. Mu ngingo zikomeye baganiraho harimo ibyerekeye icyorezo cya COVID-19, imihindagurikire y'ibihe n'ingingo zikomeye zirebana n'ibyerekeye ubukungu bw'isi. Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa na Vladimir Putin w'Uburusiya ntabwo bari Roma, biteganijwe ko bitabiriye inama hakoreshejwe uburyo bw'iyakure. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika we ni wari akazahitira mu yindi y'iminsi 2 i Glasgow muri Ecosse, nayo yerekeye imihindagurikire y'ibihe. Mukomeje kumva radio ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mujye no kuri wayishatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avuga mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Ari mu karere k'ibiyaga bigari cyo here mu Burundi abakora akazi ko guhererekanya amafaranga bakoresheje telefone mu buhanga bwa Lumikash bavuga ko kuva ku wa mbere w'icyumweru gitaha tariki ya 11 bazahagarika akazi. Baravuga ko amasezerano mashya yerekeye inyungu bakura mu kigo cya Lumitel abangamiye imikorere yabo. Banki nkuru y'u Burundi yo irasaba impande zombi kumvikana ntizihombye abaturage babikije amafaranga yabo. Pierre Claver niyo nkuru. Lumitel rijejwe gutumana ko amakuru mu Burundi byashizeho amategeko mashasha agenga igikorwa cyo kurungika, kubika, guhanahana no kubikura amafaranga hakoreshejwe amatelefone ngendanwa. Ayo mategeko ntawurizwa ko nabo yega bose. Abakora akazi ko kurungika, kubika no kubikura amafaranga biciye muri ubwo buhinga bwiswe Lumikash bavuga ko bagiye kuhahombera. Bagabishije ko bagiye guhagarika akazi hamwe ayo mategeko adahinduwe. Uyu akora ko kazi arasigura urwo ruhombo ingene rumeze. Niryo tegeko hariho uduce tumwe twashoboye gusoma tubona ko hari itegeko rivuga ko umwaja mu gihe agize ikibazo c'amafaranga bakamwiba ivyo atashobora kugenda kubivuga muri limitere azokwimenya. Hariho ivyuko umwaja bamwivye canke carte sim itakaye
ibaye ikononekara mu gihe iba irimo amafaranga izo atashobora gukurikirana. Twebwe twemera neza kuriha amakori n'amatagisi, mbere twari twaranabirondeye kuva kera ingene twobikora, ariko ntitwari twabirose. Rero twashaka yuko limitere ahubwo ko yari yumvire ko turiha amakori n'amatagisi baje bacu bobikora mu bundi buryo. Ishirahamwe limitere rigira kabiri mu gihugu mu yafise abanywanyi benshi nk'uko vyerekanwa n'ikigo kijejwe gucungera ubuhinga bw'itumatumanako amakuru ARCT. Abenshi bagwiriye mu bisagara, abandi hagati mu gihugu. Abafise ubutunzi bwabo mu matelefone basaba ko ico kibazo corabigwa hagufi n'inzego zose zibijejwe kugira ntibahahombere utwabo. Ingaruka mbi ziba ku bantu bafise amakasime ya limitere, buguruje amalimitaje, ziba kuba aja bahora babikoresha bariko bariyungunganya, no kubakiriya kandi kuko hariho ahadafata rero bategerezwa gukoresha limitaje. Bityo rero uruhombo rwo rwamara ruri kuri kote zose, ababikoresha n'ababikenera. Leta ko yodufasha ikavugana na limitere bakaraba ingene ico kibazo cotorega umuti bonyene, amayinite canke amahera aratakara tukabura ukuntu dushobora kwerekana. Abo bakora akazi ko guhanahana amafaranga bahamagara abafise ubutunzi bwabo mu matelefone kwihutira kubukuramwo, kuko kuva ku munsi wa mbere atagikozwe bashobora kuhahombera. Abo barungika kandi bakanakira n'amafaranga avuye hanze y'u Burundi, basaba leta kurabira hafi ico gisata. Leta nayo twayisaba ko yoba hafi y'aya masosiyete ya telekomunikasiyo, kubera amakontra basinyisha abantu usanga harimo imitego imwe kandi bitorohereza ababa bariko barakorana nazo. Ishirahamwe limitere ryo risigura ko amategeko mashasha ryashizeho ari mu ntumbero yo gutunganya neza ico gisata co kubika no kubikura amafaranga. Inzego zibiri za leta, Ibanki Nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB n'ikigo kijejwe gucungera ubuhinga bw'itumatumanako amakuru ARCT zafashe mu minwe ico kibazo. Mu itangazo zashize habona mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu, Ibanki Nkuru y'igihugu irakebura abakozi bakora akazi ko kubika no kubikura amafaranga ko batohirahira ngo bahagarike akazi. Izo nzego zibiri zerekana ko zitahura imyidogo yabo, yamara ko babwirizwa kugenza make kugira ngo abanyagihugu bafise amafaranga yabo mu matelefone ntibagwe mu mporero. Ibanki Nkuru y'igihugu yemeje kandi gukurikiranira hagufi ico kibazo kugira ngo imenye imvo n'imvano y'imyidogo imaze iminsi yibonekeza muri ico gisata co kurungika, kubika no kubikura amafaranga biciye ku mirongo ya telefone. Abakora ako kazi basabwa kubandanya ukuri kwamye ibikorwa vyabo mu kurindira ko inyishu itomoye iboneka. Odas Niyonzima, icegera ca mbere c'ubutwari Banki Nkuru BRB n'umuyobozi mukuru w'ikigo ARCT Samuel Muhizi, mu itangazo bateye ko umukono baragabisha ko ubutanga amafaranga azohagarika akazi azobihanirwa bikomeye. Ibanki Nkuru y'igihugu igira ko ihumuriza abanyagihugu ko atanumwe azohahombera ubutunzi yabitse kuri telefone yiwe abicije ku buhinga bwo gutumana kw'amakuru. Nkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika. Tuze mu Rwanda kuva ejo kuwa gatanu mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, kurema isoko no guhahira mu maguriro manini bisaba umuntu kuba afite icyangombwa cy'uko yakingiwe COVID-19. Abatuye mu karere ka Rusizi baravuga ko iki cyemezo cyabatunguye ku buryo hari n'abasubijweyo badahashye. Barasaba ubutegetsi kumenyekanisha mbere y'igihe ibyemezo nk'ibyo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima yakurikiranye iyi nkuru. Twatunguwe, hari abari baripimishije udupapuro badutaye mu rugo, hari n'abasibye message kubera hashize igihe. Nanjye byantunguye ko nageze mu isoko kaya badusubiza inyuma ngo tuzane message, kandi batazifite nk'aho nari ikingeje nta message nabonye. Ni bamwe mu baturage Ijwi ry'Amerika yasanze bamanjiriye ku bwinjiro bw'amasoko n'amaguriro manini yaha mu mujyi wa Kamembe, biganjemo abari baje guhaha iby'ibanze nkenerwa mu ngo, barimo n'abaturutse mu bice by'icyaro byitaruye cyane uyu mujyi. Bose babujijwe kwinjira kuko badafite icyemeza ko bafashe urukingo rwa coronavirusi, kabone n'ubwo barimo n'abakingiwe. Ari gutuma umuntu atajya guhaha ibyo ajya guhaha. Ngiye gutanda hake, urabona ko bamfatiye ku muryango na n'ubu, dore uwo twari turi kumwe aragiye, ngenda asigaye. Umuntu ntabwo ari buze kubasha kurya bitewe n'iyi gahunda iriho. Hanjye ubu ngubu naturutse ku bitaro bya Mibirizi niho twikingirije. Urumva kuba nava Mibirizi ngasubira iyo ntakandagiye mu isoko ni ikibazo gikomeye. Urugendo rwo gutega kugenda no kugaruka ni amafaranga menshi, noneho gahunda yanjye nayo ikaba irapfuye. Ku bwinjiriro bwa buri soko wahasangaga abashinzwe umutekano wo mu rwego rwa daso hamwe n'abanyerondo bagenzura niba ugiye kwinjira afite ikigaragaza ko yakingiwe.
ku babujijwe kurema amasoko kuri uyu wa gatanu bavuga ko inzego z'ubutegetsi zakabaye zarabamenyesheje mbere iby'iki cyemezo bakamenya uko babyitwaramo. Bakagombye korohereza abantu bakabateguza mbere y'igihe buri wese akajya ava mu rugo icyo cyangombwa agifite. Hakwiye gushyirwaho itangazo, radiyo turazifite, amaradiyo yabaye menshi nk'ubu baza nko kubivuga kuri radiyo Rusizi ntabwo biba byadutunguye, noneho bagashyiraho amatangazo ko hari ibibujijwe ku muntu runaka utarikingiza. Ubwo buri wese ntawemeye kwinjira mu isoko, ntawemeye kujya mu rusengero, babidukoreye gutyo byaba byiza. Babishyira mu gihugu cyose bijyemo, no mu rusengero cyose bijyemo, nta wundi muco twabona twese babitangaje nta wundi muco. Ijwi ry'Amerika yagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi ku bijyanye n'iki cyemezo ariko ntibyadukundiye. Inshuro zose twahamagaye Madame Priska Mutesi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka karere akaba n'umuyobozi w'umusigire wako, ntibyadushobokeye. N'ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone ye ngendanwa kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarabusubiza. Gusa abaturage bafite impungenge ko iyi gahunda yatangiriye kubarema amasoko ishobora no gutandukira mu bindi. Abatarikingije bo baraza guhura n'ikibazo gikomeye. Wenda twebwe dutunguwe none, ariko hari ibyacu biraza kujya mu buryo kuko twarikingije. Ubu rero ngewe kubera ko mbona ko ibintu byatangiye gukomera, amazi si yayandi, ngenda akangurira abantu batarikingiza ko bakwiye kwikingiza. Twashatse kumenya niba iyi gahunda yarashyizweho n'inzego nkuru z'igihugu zishinzwe ubuzima, ariko Bwana Julien Mahoro Ningabira ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho mu kigo cy'ubuzima RBC atubwira ko icyo cyemezo atariho cyaturutse. Ishobora kuba ari icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze z'aho ngaho, ukabanza bakagusobanurira aho kugira ngo wenda umuntu abifate muri approche y'uko RBC cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima ari ijya gusobanura icyemezo cyafashwe, kandi usanga ari icyemezo cyafashwe locally. Ntabwo nzi muri Rusizi uko byagenze, ariko ndatekereza ko bishobora kuba nabyo byarafashwe muri iyo cadre yo kuvuga ngo dushishikariza abantu kwitabira inkingo, ariko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bakagira strategy zabo zikoresha. Ubusanzwe ibyemezo rusange bijyanye no kurwanya icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda bifatwa binyuze mu nama y'abaminisitiri. Nubwo minisiteri zishobora gushyiraho amabwiriza yihariye ajyanye n'ibyiciro runaka, mu mabwiriza aheruka gushyirwa ahagaragara na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda ntaririmo ritegeka abarema amasoko kubanza kwikingiza COVID-19. Mu kiganiro aheruka kugirana n'abanyamakuru mu kwezi gushize kwa cyenda, Perezida Paul Kagame yavuze ko hataragera ko mu Rwanda kwikingiza biba itegeko bitewe n'uko inkingo zihari ubwazo zidahagije. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima yo kuri uyu wa kane igaragaza ko abasaga 3,700,000 aribo bamaze nibura gufata dozi imwe y'urukingo rwa COVID-19 kuri miliyoni zisaga 12 z'abaturage. Ni mu gihe abamaze guhabwa doze zombi bakaba miliyoni 2. Temistokere Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Radio Ijwi ry'Amerika tujye mu makuru y'imikino y'ikipe ya New Star yo mu Burundi yatangiye neza mu mikino y'ijonjora Basketball Africa League ibera muri Tanzania, ahahuriye ikipe zo muri Afrika y'Uburasirazuba. Iyo kipe yatsinze Cobra Sport yo muri Sudan y'Epfo ku manota 67 kuri 46. Desire Hatungimana. Umugwi wa New Star waserukiye Burundi mu nkino za basketball zo gukurakuranamwo kugira haboneke imigwi izitabira higanwa rya Afrika nta kibazo wagize mu rukino rwawuhuje na Cobra Sport yo mu gihugu ca Sudani y'ubumanuko. Abakinyi bari Charles Patrick Ngwizu Ruvugo bakaba batanguye basumvya abo bariko barakinana. Agace ka mbere k'urukino karangiye New Star bisa amanota 13 kuri 7 ya Cobra Sport. Agace ka kabiri New Star yabandanije gusumvya uwo mugwi aho yinjiye amanota 21 kuri 11. Iyo migwi yacija kuruhuka, New Star ifise amanota 38 kuri 18 ya Cobra Sport. Iyo migwi ivuye kuruhuka, New Star yabandanije gusumvya uwo mugwi wo muri Sudani y'umanuko. Agace ka kane karangira uwo mugwi waserukiye Burundi winjije amanota 17 kuri 12, aho uwo mugwi wa Cobra Sport winanase ni mu gace ka nyuma ariko ka kane aho iyo migwi yanganije ku manota 16 ku yandi. Urukino rurangira New Star yo mu Burundi irahiye umugwi wa Cobra Sport wo muri Sudani y'umanuko ku manota 67 kuri 46. Muri urwo rukino umukinyi wa New Star Landry Ndikumana niwe yatsinze amanota menshi aho yinjije amanota 28. Richard Patrick Ngwizu Ruvugo umumenyereza w'uwo mugwi wa New Star arashimira abakinyi biwe uko bavyifashemwo muri urwo rukino rwa mbere. Yizera ko nubwo bakina kuri wa gatandatu igihe cy'isaha 12 na Ulinzi Warriors yo muri Kenya barutsinda. Ikigo byamaye ko twatsinze kandi turi tumeze neza hamwe na polizo ya jeu
ndabona yuko n'ibikurikira bizoba bimeze neza kandi abayemo ese collectif bakinyesha collectif ariko bo bahagaze ku mukino umwe niwe baguma barongera ko babonye ko birakuza amakosa bya Chelsea n'ibyonika nubwo ko musangiye abayemo collectif natabaye kugira amatuma menshi cyane kugira tumenyerane ariko ubona ko abantu benshi tumenyeranye mu equipe tumaze gukinana duhura amahigano asanzwe atandukanye navuze yuko nubwo yuko aricyo kintu kuba twabishije mu equipe. Mu rundi rukino rwabereye aho muri Tanzania umugwi wa Kurasini Hit wo muri Tanzania watsinze worohewe cyane umugwi wa Brave Hearts wo mu gihugu ca Malawi mu kuwutsinda ku manota 58 kuri 27. Runo wa gatandatu isaha 2 z'ijoro uwo mugwi wa Brave Hearts wo muri Malawi ukaza gutana mu mitwe n'umugwi wa City Oilers wo mu gihugu ca Uganda. Izo nkino rero zo gukurakuranamwo ziri mu matsinda 6 zikabera mu bice bitandukanye vya Afrika. Itsinda rya mbere n'irya kabiri inkino zibera Conakry muri Guinea, itsinda rya gatatu zibera Yaounde muri Cameroon, itsinda rya kane n'irya gatanu Dar es Salaam muri Tanzania, na itsinda rya gatandatu ni Johannesburg mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Imigwi ibiri buri tsinda izocibandaniriza amahiganwa i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa 12. Itandatu ya mbere izoca ihamvye yindi itandatu itarinze guca mu majonjora. Iyo nayo nizo biya mbere iwabo mu bihugu vya Senegal, Angola, Misiri, Nigeria, Tunisia no Rwanda. Izo nkino za bare z'umwaka wa 2021 zishimwa wa 2022 ni za kabiri zitunganijwe n'ishirahamwe rya basketball rifadikanije na NBA ihiganwa rya basketball muri Amerika. Ni mu ntumbero yo guteza imbere ugo rukino mu karere ka Afrika. Ihiganwa rya mbere rikaba ryatahukanywe n'umugwi wa Zamalek mu gihugu ca Misiri utsinze Monastir yo mu gihugu ca Tunisia mu rukino rwa nyuma ku manota 76 kuri 63 muri Kigali Arena. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Glasgow muri Ecosse hateganijwe inama mpuzamahanga kwihindagurika ry'ibihe. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Desire Rugaragaza wigisha ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe muri kaminuza ya Glasgow Caledonian muri Ecosse na Jado Nkurunziza uhirimbanira kurengera ibidukikije mu Burundi. Ari kumwe kandi na Mark Rugerinyange umaze imyaka igera kuri 15 akurikira ivyerekeye ikiyaga cya Tanganyika n'uburyo ibintu bitari bike nk'ibiraro, imisozi n'imihanda bigenda byangirika mu Burundi. Ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kirakomeye cyane kandi nticoroshe kuko amakungu yose ariko aragerageza yuko isi itoshuha ku rugero ruri hagati ya 1.5 dogere Celsius. Sinshobora kuronka ingene ndakivuga mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda, hamwe n'amadogere 2. Ariko uriko uraraba uko ibintu biriko biragenda, biraboneka yuko amaraporo ashikira abajejwe ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe, raporo z'abascientifique, abashakashatsi batandukanye barerekana yuko isi n'ihindagurika ry'ibihe bitera biba nabi cyane gusumba uko vyahora. Nawe kuri ico kibazo nyene Jado Nkurunziza ukibona gute? Ubona ico kibazo c'ihindagurika ry'ibihe cifashe gute? Bwa mbere nagomba shimire kubona mwantumiye, bwa kabiri naho shimire nawe turiko turasanga ikiganiro y'abariko baratumviriza n'abandi turiko turahanana ivyumviro. Uko umwigisha wo muri kaminuza yaje kubivuga, nukuri ikibazo c'induka ry'ibihe ikibazo gikomeye cyane mu buzima bw'isi, mu buzima bw'igihugu, n'ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese. Nukuri sagashesha mu rumuri, murabizi namwe mama mubibona, ihinduka ry'ibihe no munsi kurishika kuri no saha ni kibazo gikomeye cyane gihanze isi kandi gihanze nakazoza keza kejo mu gihe twebwe abantu cyangwa abarundi, ariko ndavuga ko ndi umurundi, tutabihagurukiye birashobora kuba ejo iyo yacu ishobora kuba umuriro udahera ugasanga tubayeho nabi cyane. Mugabo jeco n'amavuga kuko byinshi yabivuze umwigisha ko muri kaminuza, ico n'amavuga nuko umuntu wese ahari ahakorera, aho atemberera, aho ikintu cyose abonye kitogenda nabi ari uko yo kura amaboko mu mutwe akavuga ati reka nkore kugira sinze nicuze ejo n'ivyashika.
ntaze avuge ngo nujya azokora cyangwa ni leta cyangwa n'amashirahamwe mugabo avuge ati reka jewe ku gatwe kiwanje cyangwa aho ndi aho merere aho niga aho nkorera aho ndi gerageze iri binduka ry'ibihe ndabigira ivy'iwanje nitange atatu nivyo bisaba nkuko Baden Powell yabivuze tugerageze inosi uko twayisanze siko twoyisiga kandi uko imyaka igenda niko ibintu biguma byunyuka sinabigaruka ko cyane umwigisha yabivuze wa kaminuza nukuri ikibazo c'induka ry'ibihe ni ikibazo nkoramutima cyane mu buzima bw'umuntu cyangwa mu buzima bw'isi. Nawe Mark Rugerinyange kuri ico kibazo nyene bavuga ko wakurikiranye nk'ivyerekeye ikiyaga Tanganyika turaza kubivuga menshi imbere ariko muri rusangi ubona ico kibazo kibonekeza cyane ko hari abagifisa amazinda bavuga ko kumbure abantu batwariza hejuru abanyepolitike canke abo baharanira ibidukikije wewe urakibona ko ari kibazo gikomeye kibonekeza? Murakoze kuri ico kibazo kuko ni kibazo kiterekeye umuntu umwe kiterekeye igihugu kimwe kiterekeye ikiremwa kimwe mugabo ni kibazo gihanze ico twokwita ikintu cose caremwe kuri iyi kuko abahinga baravuga neza yuko hariho ubushuhe buri ku isi urugero mu bisanzwe bitateza kurenza ariko muri ino minsi biribonekeza yuko kuko nk'uko mubizi nobaha akarorero k'imvura ingenigwa imvura iragwa nabi cyane kubera hari aho iteba kugwa hari aho iza ari nyinshi hari aho iza ari nkeyi ibi hamwe hakuma ahandi hakononekara ibyo ni byibonekeza umuntu atorinda kuja kurondera mugabo uwo ari we wese akabibona rero kino kibazo ni ikibazo gihanze isi yose atanamwe havuyemo kuko twese bitugira ku ingaruka iyo rero ari ikibazo gihanze isi ibintu bigahinduka ni ukuvuga ukubaho kw'abantu guca guhinduka ndetse kugahinduka nabi kuko atari ibintu baba bamenyereye kandi rimwe rimwe ndetse badashobora no kwitegurira kuko ndabaha akarore k'imyuzurire mugize iminsi mwumva niyo tubona hanyuma rero imvura ikagwa ari nyinshi imisozi igasiduka ibintu bikononekara abantu amazu yabo akononekara ingene tubaho rero murazi yuko tubeshejweho n'ibyo dufungura ku isi duca turima nabi tukabaho nabi bigaragaza yuko ari ikibazo cyari gikwiye kwicarirwa n'umuntu uwo ari we wese atanumwe avuyemwo si ukuvuga ngo ni umunyepolitike cyangwa n'umushakashatsi mugabo umwe wese aho aherereye kandi nibaza yuko dushize ingufu hamwe ibintu bishobora guhinduka tukabiha intumbero nabo bakumbure batarabyumva neza bagaheza bakabyumva kuko nejo nabo nyene hari naho byobagora gusumba. Nashaka ngaruke kuri Desire rugaragaza iyi nama i Glasgow izotangura ku itariki 31 z'uku kwezi kw'icumi kwihindagurika ry'ibihe ku bwanyu ije hageze canke harengeranye gato? Iyi nama mu bisanzwe murabona yuko n'ubundi yari kuba mu mwaka uheze si ukurengerana gusa kuko uri kuraraba ingene ihindagurika ry'ibihe riko riraba nibaza yuko ahubwo haba hakwiye kuba amanama yo rutavanako kugira ngo ababijejwe cyane cyane abatwara ibihugu vya rutura abatwara ibihugu biri mu nzira y'amajambere eka bose kugira ngo baze hamwe turabe ingene ihindagurika ry'ibihe rishobora kugabanuka cyangwa umuvuduko waryo ugabanuka kuko icyo bariko bararaba si uguhagarika burundu ahubwo ni ukuraba ingene botuma ibivyuka bija mu kirere bigabanuka ku rugero rudasanzwe kugira ngo bitume ubushuhe bw'isi bugabanuka nabwo nyine ku rugero rudasanzwe ariko ibiko biraba uri kuraraba intambwe zigenda ziterwa muri ico gikorwa eske zirashimishije umuntu aziravye zirashimishije niyo mpamvu ahubwo itaje gusa hageze harengeranye kuko ubushuhe bumaze kuba bwinshi amaraporo nk'uko nari ntegereje kubivuga n'uko bagenzanje babivuze arerekana cyane ko
iki kibazo iyi ngorane y'ihindagurika ry'ibihe idafatiwe ingingo ruhasha hakiri kare, nta kabuza yuko isi turiko iriko irononekara kandi ku rugero rudasanzwe. Jado Nkuru nziza, kuri ico kibazo nyene ije hageze ije harengeranye, hari inama zabaye imbere yaho kwihindagurika ry'ibihe, hari intambwe zacitswe ko iri koraniro atakivuyemwo, mubona ibintu bizogenda gute? Urakoze cyane Fidel, nukuri jewe uko ndabibona mbona yuko twacerewe cyane, twacerewe ahubwo nkuko mwigisha yavuze muri kaminuza, nukuri aya mareta afise ibihugu vya rutura n'aya mareta afise ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere bakwiye kwicara hamwe bagatora inyishu, umuti bavuga ukomeye cyane, kuko no munsi ibintu biko birayangara cyane, uko birayangara ubushoye bwabaye bwinshi, igisenge baguma baconona uko bishakiye, hama ibihugu bifise amahinguriro menshi baguma bapfuriwa cyane, hama twebwe turi mu majambere mu iterambere ugasanga tuguma dukora cyane joro n'umutaga kugira dukingire inosi, ugasanga ibyo dukora bibaye impfa gusa. Hama novuga yuko nosaba yuko bo kwicara bagatora umuti